Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe shengero ry'Imana. Amen. Ndabasabe mumfashe dukomera amashi Imana yo mw'ijuru. N'Imana yaduhaye umuvyeyi wacu. N'Imana yaduhaye abakozi b'Imana bakadufasha gusengerwa. Hama mpagaze ngaho imbere nza gushinga intahe namamaza ubuntu bw'Imana. Satani yaragomvye kuntwara nibungenze umwana umunsi wo kwibaruka nta kimenyetso cyo kwibaruka nari mfise, ariko nza mbona haje ibimenyetso ntarimenyereye, namwe abavyeyi muca muvyumva. Haje ibintu vy'amazi bisa nabi, navuye muhira amaze kuva nk'akadobo kuzuye. Hama nca ndagenda kuri hopitale barankontorora, barandaba ndaharara buraca, nca mpamagara umukozi w'Imana Ferdina acambwira yuko aza kunsanga ku bitaro. Uwo munsi ndaharara, bukeye baciye bambwira yuko bangirira operation diligence. Ndahakana ndabwira abaganga ati jewe muganga kora ibishoboka vyose je ntimunkore. Barambwira ati nta kundi twokora atari ukugukora. Rero niho naca nemera ngenda muri salle d'operation meze nabi mbabaye, nza ndabona umukozi w'Imana Ferdina arahashitse, bantwara muri salle d'operation ariko aransengera, ndinda mvayo ariko aransengera. Bariko barakura y'umwana niho naca mvuga ngo Imana ya repentance nihabwa icyubahiro. Nza ndumva umwana ararize, naziye numva umwana arize. Hama baca bambwira yuko umwana afise ibiro 2.8 kare yari afise ibiro 3.5. Imana ishimwe, dukomere Imana amashi yamuhaye umwana. Ayo mashina ya Yesu. Abasenzi baguma birukanka ahantu hose baja gusengera abantu. Yesu abaho umugisha. Haleluya. Yesu ashimwe. Nanje mpagaze ngashimira Imana kuntu yampaye kibondo bitagoranye. Ikindi mpagaze shimira Imana gikomeye cyane, ndashimira Imana kuntu kwa kane navyutse nkomeye, ngenda mu isoko nkomeye, mugabo shitse mu isoko cifatwa bukumbi, ce ndaza ngaha sanga hariho umusenzi umwe arasengera, asengeye cimva ngaha ndagenda ndataha muhira, mugabo ntivyakunda yuko ntaha, cefata tagisi bashikana muhira. Shitse muhira biranka gose, ce ndondera umukuru wa famiye ya gatatu wacu andonderera basengera. Sije namutelefone mutwaye wanje yamurondeye, ntivyari vyoroshe, arandonderera abantu baza kusengera nari namaze gupfa, ariko bamaze kuhashika Imana yarakoze igitangaza kuwa kane, Imana iranzura mu bapfuye. Ico nico nanje gushimira Imana. Ntago vyari vyoroshe, bamfotoreye ifoto yiwe bandungikiye uko ameze. Naravuze nti uyu muntu kabisa ntago yari ameze uko mumubona, yari yapfuye. Abasenzi baramusengeye umwanya munini, yabaye nk'umuntu nyene atakiri mu buzima. Bamusengera umwanya munini, yarashitse acagwa bukumbi. Kandi mugabo yambwiye ko ari ibintu biza ku mabati mwijoro, misi yose yo bije ku mabati bigakubita mwijoro, bukeye acafatwa akacamererwa uko. Rero Imana yaramuzuye mu bapfuye. Dukomera amashi menshi cyane Imana. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ndashimiye Imana ku byiza nkoreye ku munsi wa vendredi. Umunsi wa vendredi twari ngaha, igihe umukozi w'Imana pasteur yariko aratubohoza adusengera cyane. Je nabaye mu bantu baguma bagwa hasi, naguma mfatwa n'ibizunguzungu ngwa hasi, nguma mfatwa nkahaguruka nkaswa nkafatwa n'ikizunguzungu ngakwa hasi. Rero ariko Imana ariko irambohora, kubera ntashe mvuye ngaha hari ibintu byinshi naciye mbona ku buzima bwanje. Jewe ndi umuntu aho abandi bafungura ivyo kurya bakamererwa neza, je mfunguye ahubwo nashangwara. Je naronka amahoro ntafunguye, nk'ubu niriwe ntafunguye guhera mu gatondo gushika ku mugoroba, naba mfise amahoro menshi nkomeye. Ariko mfunguye jewe ncangwara umubiri wose, no mu maguru nkagwara kubera gusa mfunguye. Nkamafise ico kibazo cyo gutegwa ingorane n'ivyo kurya, kandi ntafunguye akaba ariho nkomera. Rero
ndashimye Imana cyane ku munsi wa vendredi nashitse muhira mfunguye izo ngorane sinasho kuzumva. Hallelujah. Narafunguye vendredi ndabwira abo turi kumwe ntiyo ni Imana yamboye n'ukuri ntacyo mbaye. Je nabura ntangura gufungura baca ntangura kumene ku mutwe nkababara mu maguru nkababara mu restoma nkababara mu nda nkababara mu maboko umubiri wose nkaca ntangura kubabara nkaca nja kuryama. Mpeje gufungura je naca ndyama nivyo akunda ko hari ikindi nkora nkaca nyene mbura amahoro yose. Ariko vendredi narafunguye nguma meze neza ndatangara ndashimira Imana. Na samedi nuno musi mu gatondo ose nyene nukuri kuva rero vendredi mwijoro je nukuri ndashimira Imana. Ubu ndafungura rero nkumva ngumye nkomeye nyene meze neza. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Hallelujah. Abazimu bakubuza gufungura ivyo kujyana aho bihuriye n'amaguru n'umutwe ukaca uribwa ahantu hose. Dukomere Imana amashyi ya repentance. Ikindi kintu nshimiye Imana ni ikintu gikomeye cyane. Jewe hariho ikibazo nigeze gukora mu minsi heze ndaza ndabwira pasteur ni pasteur je nakoze ikibazo ariko cyana niye nsengera. Pasteur aransengera rero ikintu cyanangaje nyene kandi cyace kiba vendredi nukuvuga ico kibazo cyarananiye kandi ni kibazo gihora gikogwa rimwe gusa mu mwaka ngaha mu Burundi kubera si kibazo cyaha mu Burundi ni kibazo cyo hanze mugabo gikoregwa ha mu Burundi rimwe gusa mu mwaka kandi ico kibazo iyo gikozwe ntigisubigwamwe muri uwo mwaka we ya umva kiba rimwe mu mwaka. Rero nanje ico kibazo naragenda gikora kirananira mugabo mbaze kubona ko nananiwe ariko bataraduha amanota nagumye senga Imana ndayisaba ko hari ico yokora ku buzima bwanje kubw'ico kibazo. Rero vendredi nyene tuvuye ngaha ku mugoroba nace mbona baturungikiye ama message muri groupe bavuga ngo abantu bose bananiwe ikibazo ngo ijya komite yari yaje kugikoresha ngo igomba igaruke vuba nyene ngo muzogisubiramo. Nubwa mbere ico kibazo gisubiwemo ngaha mu Burundi nubwa mbere narashimiye Imana ndavuga ati Imana gisubiwemo ku bwanje kubera amasengesho na senga. Hallelujah. Dukomere Imana amashyi menshi cyane gose ayo mashyi tuyongere Yesu. Sawa urashobora gusubira mu kibanza. Yesu nashimwe. Amen. Hama nanje nagomba mu nkomera amashyi umuvyeyi wacu n'abasenzi bo ngaha batwitaye ijoro n'umurango. Hama je naje ngaha ndushe ndemerewe mfise ikibazo nabuze amahera y'inzu kabisa mfise inyatsi idasanzwe amahera mfise yose yanyitse aranyikashise ngaha ndabwira pasteur arambwira ati mfise ikibazo c'amahera yawe yose ariko aranyika. Ariko ko nagiye ndaza ngaha niko baza baransengera uko bansengera inyatsi yaraheze mu izina rya Yesu. Amen. Ubu amafaranga ndayafise. Ikindi kibazo umutwaro nyene nazanye n'umutwaro w'umwana yari mfise umukobwa wanje yari yaravyaye umwana acabura amaberebere turamuzana ngaha abasenzi barabasengera uwo mwana kuva je ngaha amaberebere barayafise ubaronka. Amen. Hama ikindi naco kuwa mbere umunsi yindwi twari tumaze igikorane kuwa Mungu naraje ngaha ndaza gusenga uko twari tumaze indwi yose ndashika muhira numva ndarushe ntereka numve ko noryama nyuma numva birasi sinzi ngene nciye mva muhira nca ndagenda ngiye haciye akanya nza numva bampamagaye ngo inzira bomotse ariko ndashima Imana ko yongeye kuntabara ata muntu numwe yapfiriye iyo nzu. Imana yakoze ibikomeye. Hama ikindi gitangaza Imana yakoze kuwa mbere nyene jewe narimvye kuvyuka ngango nje gusenga umwana aca tuvyuka dusanga yaremvye umwana amaze kuremba ndirukangana ku mugoro kwa muganga ndamujyanye batubwira ati uwo mwana nimujyane kuri pesereja baramujyana bacavuga ngo babuze umuganga ndi kwa muganga nimushobora kubura umuganga kuwa Mungu ntivyokunda. Je kuwa mbere nca ndavuga nti uwo mwana aho bica hose nishano baramuhaye reka mpimisha ishano bamupimisha basanga arayifise barifise umwana umwanya muto tubona nukuri umwana aragiye jeje navuga nti Mana nukuri Mana ya repentance nukuri unteture sinongere kubura mu mwaka kabiri. Imana ikiranteturura cyo ndagenda kwa muganga ndafata itagisi no kwa muganga muri clinique umuganga nyakiri yambwiye ati umwana nta saha yari sigaje adapfuye mu nkomera amashi Imana yongeye kuntetura ikongera. Imana ishimwe ya repentance tuyikomera amashi ko yamwongera imyaka yo kubaho. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Je nanje gushimira Imana ku munsi wa gatanu. Nari mfise ingwara
nafashe itariki 20 fatwa n'umutwe ngomba nze gusenga. Uwo mutwe wari umutwe udasanzwe. Uwo mutwe urekweye gatoya naca mbona bariko barampamba abana bariko bararira. Uwo mutwe ndaza umukozi w'Imana aransengera mvuye ngaha nagiye nikoreye umupira vyanse. Hamaheze imisi 5 mfashe nshafatwa n'ingwara umusonguza ngaha camara imisi 5 nakoyora. Nkanywa amazi nkanywa ivyahe mugabe kankonje koyora. Umunsi wo kwa gatanu nje gusenga sibi inyuma kuwa Mungu pastor ariko arasigura nje gusenga natashe umutwe umenetse kubera ibi vyuma na microphone iri kiravuga. Kwa Mungu nirirwa nariye kubera wa mutwe. Leo kuwa gatanu nje gusenga ndasenga pastor acatangura gusengera abantu bariko bararibwa canangura kumva ibintu bivutagurika ngaha aya nguma senga acarazajyanye arankora ku mutwe nza numva ikinyanya mu mubiri wose navuye ngaho umutwe wakize sinaryama umutwe warakize bya bintu byo gukora byose byaraheze ubu ndi umuntu muzima ubu ndaryama nkihindukiza nguma numva ni jewe ekangira si jewe. Hama ikindi kintu Imana yaciye ankorera tuvuye ngaha Prince yaragiye ngaha yavuze ngo dutore envelope aratora envelope ya mbere aratora ya kabiri nkagira ishirese wiwe pastor aravuga ati nimutore imuriraje kugurana amafaranga yo kwitangira ikimazi cyandavuga ati Mana none ndasaba umugabo yampamereye gutanga ikimazi cy'abakenyezi none ndamusaba yiwe nayo wanje cyandayitisha ndavuga ati ndatora envelope ya 5 tukivanga ayi mubwiza abantu benshi ku kaso ko hepfo no haruguru duhura n'abantu nk'ibihumbi n'ibihumbagiza cyanora amafaranga 8,000 mwibarabara cyambarira umwana ati mwizina rya Yesu yamera imarera y'amana njandagenda ndakuranwa 3 ndagiye undi mwana muto twari kumwe birinda gurambaye nite 5 ndabibika umugabo karanje anambwira ati mama hera shanje kwitangira kugira ndonke n'abaguranyi kuko nguranye Imana ishinkorera igitangaza acha mvuga ko mu ngo dutora ibihumbi 10 Imana ishima envelope ya 10 natoya 5 ikindi Imana yacinkorera je mu gatondo umugabo yagiye ukazi ndasinzira 2 Imana icinyere ku murozi yahora ndoga n'umuzimu yahora ndogesha byaje bizananye icinyere kangena aza kundoga yimosheje uyahagusa arantuka candahindukira canambwira ati mwizina rya Yesu amaraso yanje azoguhumira izoja hose aho uzoja hose amaraso yanje azoguma guhumira. Iyo ndoto yeze candavyuka canja mu nama y'umunyeshure. Imana ishimwe cyane dukomere Imana bashimeshi cyane. Yesu ashimwe. Amen. Dukomera amashimana. Ayo mashina ya Yesu. Ngomba gushimira pastor. Urazi ko nagusezeye nduze ruguru. Shitseyo bukeye jedi baciye bandungikira inkuba. Barakoze ibintu byose babonana ubusa. Baca bandungikira inkuba mu rugo. Iyo nkuba yarajira nkubita ikubita umuriro amaguru yose ndaka. Ariko Imana nsenga ya repandasi yarangwaniriye. Warahiye amaguru? Sinabaye nkisha umuriro waratse ariko ntiwashe. Waratse neza uraka umukozi azariruka avuye mu cumba azakundaba nawe nyene yaguye mu gihumura. Hanyuma mugana ari mfise kakabuye ahasinda gakura ngaha muri traction. Izo zari nkuba zibiri zari zihoye. Emwe yaragira kubiti ikora kuri kakabuye ikiragwa. Hallelujah. Hanyuma yarahitanye igitoki canje ciza imbere y'umuryango ariko ntaco vyambariye igitungwa cari impande ntaco cabaye. Ivyo byose nshima Imana ya repandasi n'amasengesho mwagiye munsengera. Imana ibahezagire mushishikare munsengera iyo mva niyo umugabo hose nahuye aramahwa gusa ariko ntaco bazoshikako. Imana ibahezagire murakoze. Dukomere Imana amashimesi cyane. Inkuba yaramukubise iramuhusha. Yesu umwami we ngo yakubise kuri kakabuye ngikirago. Dukomere Imana amashimesi cyane. Ndafashije. Amen. Mumera amashimana. Mpagaze ngashimira Imana
kuki zankoreye dimanche mutoyi wanje yaramaze imyaka 2 tutavugana nyanka yararamborotse mu telefone niyo umuntu amubajije jewe ambwira ngo reka kumbwira irya muntu nukuvuga ku munsi wa Mungu ntashi nanashika muhira nasanze yamborokoye no kunyandikira nyandikiye ndavuga ati mbega amana uvuye he uhenuye iki gicaniro cari kimaze imyaka 2 yose yarantaye atifuza no kumbona ifoto yanje basi n'umuntu amubajije jewe yabamugoye ariko uno munsi n'umugenzi ndashimira Imana kandi gushiza nkoreye ejo sambedi mwijoro musaza nyandikira ambwira ko inka gwaye kinono ariko muganga maze gushika 5 avuga ko inka yagomba kuvyara ariko inyana yiborotse kubera igufa ryo mu maguru ya nyirabayo acavuga ko bisaba yuko bagira cesarienne ariko bisaba amafaranga menshi musaza wanje maze kubimbwira namubwiye uti reka nsenge Imana senga repentance Imana mvyuka gukorera sigandi basinziriye niyemera ko inka yanje ishobora kubura umwana tijenda senga kandi ndayikorera ati busingiri wawundi cenda mutuma ndasenga ko diyemeze ko tane tubwiye ngo iyo uhuye n'ikibazo isengere pana ko ukozi w'Imana tikukora gena usanga afise ikibazo afise umutwaro we kasengera ativuze ati sinone ukozi w'Imana mu mwanya reka nde mutuma je senge sambuze ababazi mujewe baguma banyicira inyana na nyina narasenze isanzwe ambwiye ati inyana yamaze kuvuka yavyaye imfizi nini ya cane twatetere abantu 5 ndashima Imana ko yemeye inyananje inka kavyana no bya cesarienne ndashima yuko yabonye igisabisho cyane karabura keye mvyuka kana bikorwa nkura mu nzu yayo simaramara ndizige ko nyina wayizokira mumpera amashima dukomere Imana amashimesi cyane komere Imana amashimesi haleluya Nituri ko turasambura ibicaniro none Tuko turasambura ibicaniro n'uwari yaramwanse acara mu blokora nawe ibicaniro byose turabisambagura mu izina rya Yesu umva Imana yambariye two tugiye guhagurukira ibicaniro hari ibintu byahora byiruka inyuma yawe bitegerezwa kubomoka mu izina rya Yesu Imana ishimwe Amen Je magaze ngaka me nta kirundi nzi neza ndagerageza jengira ndaba shingi nahe ndashima Imana bwa mbere je naragwaye cyane ndagwara cyane un peu compliqué bambwiye ko ngwaye umutima munini cyane uvyinje cyane nari nihebuye nagumamagara pastere nze asengere akamabwira ingo madame sinzi ingo madame sinzi kame ndashima Imana ijya yejo maze amezi 6 ngwaye ijya yejo sinzi ngene Imana yabikoze ndaza ariko wa kabiri mukozi Imana aransengera kuva mukozi Imana nsengeye naye nihebuye bari maze kumwe no kwa muganga yuko uyu mutima wanje si ukuvurira ino bisaba amahera menshi cyane nari bakubwiye ko uzokuvurira he hanze mu Rwanda canke muri Kenya canke mu mahanga Buraya naye nihebuye kubera abo nabwiye bene wacu bose bari binumiye bari capable kumvuza kameme nari nihebuye nari nabaye mukecu desespéré mukecu nakecuye kabisa ingwara namubi nari mfise nababesha nari nonze aho mbona bugati umugore n'umukecuru abantu bose bambona babwira mwene wacu kwa kecuko ingwara yarantwaye mubiri no kwihebura kame depuis mardi naje ngaha kozi Imana twavuganye byinshi kwanza yarafise umugwaya ibyihuta yasaransengeye gusa ndacakira ndemera yuko ariko narakubwiye nti utegerezwa gukira yego niko wambwiye kandi nakubwiye uze ndagusengere kenshi wangu kenshi ndagumananga yari umudayimoni yambuza kusengera vraiment depuis mardi naje ngaha naciye ndonga imbaraga naciye nkira urabona abaye mwiza naciye nja muri salon ndigira mwiza ubu numva nezerewe vraiment naguma numva nezerewe akanya kose numva nezerewe guma nezerewe ndo nje gushimira Imana Imana ivyo yankoreye ibitangaza ibindi bitaratsika ndazi ko yabikoze ndagomba uzosubire kujya muganga ari yakubwiye kuzoja hanze ndazi kazosanga hari ico Imana yakoze amen dukomere Imana amashi menshi cyane gose ndashimiye Imana yacu ni mu yimpera amashi haleluya menshi gose cyane ndanezerewe kongera mpagaze imbere y'ishengero je mwari musanzwe munzi naraje gushinga intahe y'ibyaha mu muhogo ndababwira nti harasigaye igisata cyo mwibere ndagenda mu baganga hose barananirwa barapima barabura ingwara
hanyuma babuze ingwara ndagenda ni ku gipimo ca hariya epfo kuri Tanganyika keya kiri murika ndazana igipimo kimeze nk'isaha ndakijana kuri wa karede kubakintumye baca bagishira mu mashini bashiramwo n'ibipimo byose uko ari 4 negeranije baraye babuze ingwara none jewe nase kugambararira umugabo wanje nkitangura kuza gusengera ngaha abakozi b'Imana bansenge baranzi Imana ibahezakire imisonga iracarimo mwibere jewe narakize nzogaruka bambwiye yuko nzogaruka mu mezi 6 barabuze ingwara ibintu bazokurayo barabuze ingwara dukomera Imana amashi aho rero mu gihe naja mu bipimo nari mbabaye naririra amagara yanje nayasize haruhande ndirira inka yanje nari nasize muhira iyo nka nije nama ndazirarira mu gihe cyo gushikirwa twaguma ku matelefone na se w'abana je ndabira iyo nka ntirogira isanganya naje numva mvuye ku gipimo ntashe njyamye muhira baca bambwira bati inka yavyaye ishuri nini amen amen aha ndanezerewe cyane gose aha ndiko ndabasezereje guca nsubira iwacu muri Gitega ejo uzozinduka wisubira muri Gitega muzonsengere cyane gose namwe ndabasengere Imana iguhereze umugisha dukomere Imana amashi menshi cyane turashima Imana ko yaje aremerewe akaba asubiye iwabo muri Gitega ameze neza n'abaganga babuze ingwara muribuka ivyo yarafise mu mihogo ko yashinze intahe ngaha yarafise ikibazo gikomeye cyane mu mihogo nico mwibere na Imana yagikemuye ayo mashi tuyamwongere Yesu Yesu ashimwe amen nanje mpagaze ngaha imbere y'ishengero nzanywe no gushima ku vy'Imana yankoreye jewe ndi umunyeshuri naje mva mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Kera ya Mugwi mbwa amaze gushikino sinamenye yuko abarozi nabo baje inyuma yanje kuko ivyo nari mfise byose nabo nabipfa nari mfise bitungwa zari ingurube nari naroroye izo ngurube byasaba yuko arizo ngurisha kugira ngo nzoronke ibikoresho bimfasha ino ibujumbura kuri kaminuza bace babiroga byose bica mu ifuru y'amatafari birasha ncanzi ni bujumbura nataye ubwenge atakina kimwe mfise hanyuma shitsi ni bujumbura ngeze ngiyo kuri kaminuza barandoga naho nyene ngeze gukora ibibazo ubwenge bwaca butakara imyaka 6 yari iheze nkikirikimbira muri amashuri kandi muzi yuko kuri kaminuza ari imyaka 3 gusa rero naraje ngaha nshitse ngaha hari kuri Noel baravuga ati umuntu azi yuko afise ikibazo cyamunaniye nagira umuhigo ncangira umuhigo wo kugura kantike kuko ntari nari mfise hanyuma ibyo mbashuri bica birahera Imana biramfashije nihabwe icubahiro ikindi yarankuye kinyatsi maze gushika muri urushengero yarankuye ko n'amadeni menshi nari mfise amadeni asumba amafaranga maze kuronka muga Imana yose yarahejeje muri urushengero amafaranga umaze kuronka yose mu buzima bwawe ntararonka kweri nayo utararonka niyo madeni wari ufise nari mfise muga nshitse kuri urushengero yose Imana yarayishuye haleluya abafise amadeni Imana ikwishurira ideni mu izina rya Yesu hanyuma ikindi nasubiye ruguru kandi nibaza ngo vyaraheze kumbe bamfitiye inzigo naragiye umuntu w'umukecuru araza nsaba amafaranga 2,000 wenda mu 2,000 byo kugura ifana arangobera gushika ndayamuhaye andi mafaranga nari mfise ino yose yaciye ahera yose burundu rero narashitse ngaha muri urushengero baravuga ati abantu inyenyeri zabo zazimye tugiye tubasengere amafaranga yabagaruke none yaragarutse nakora ari mikashe none narungiye gusubira kwikora kandi amafaranga naronse yaje yigwije inshuro igira 2 Imana yo muri repentance nihabwe icubahiro amen amen dukomere Imana amashi menshi cyane narababwiye no mukanya ndaza kubivuga ko ushobora guhindura huba ariko igicaniro kikaguherekeza ushobora guhindura ikibanza ariko igicaniro kikagukurikira Imana idufashe cyane gose nimba hari
isaha ku yindi umunota ku wundi isegonda ku yindi oh ni Yesu ni Yesu haleluya haleluya amena. shengero ry'Imana icambere ndashima Imana ya hano hantu kinkunda vuga tumbera mikro neza bakobwa kinkunda ataco nayihaye nta nico mfise nitaye uko mpagaze mardi naraje ngaha mvuye ku kazi ngishika hajya umutwe warandiye ndibaza impamvu nje ngaha muri eglise ariko bari bankubise ndasago ngaha ndababara bari bazi gushize ko ryari kuwambe nabyutse koga ndiko ndagira uko mwijoro ry'ujya munsi wa Mungu tugusengera kuwambere bukeye hajya mardi naza ngaha nta programa nayo mfise nabonye ndasago ndaruha nyene ndabura uko ndabigenza burya mama sigenda mubwira ibintu akaca biparipye ndaguma ngaha ndaza kwa Mungere ndamubwira Mungere je bampora iki kata ngenderane n'abantu dufitane nta n'inshuti mfise z'abantu mu nzira ariko ndashima Imana yo ngaha pasteur yarandemesheje Mungere je ntiharaza ahantu mvuka yarambwiye ngo mu bigazi wacu turafise ibigazi n'ibitoki n'ukuri n'ibiti na adresse wovuga ati mucoga kwa naka barahazi kumbe niyo bantwara mu misuna ndaguma ngaho nyene kwiyakira kintu rero Imana yarayinkora murabyibuka ndabivuga hano ariko hano hari Imana cyane ikintu rero Imana yarayinkoreye baransengeye n'ukuri mu bwonko baransengera mbyuka navunaguritse yo ndababara ndiyakira ngiye kuryama hariya uwo namubwiye atanu je ntaho nshobora canagenda gufata taxi ndataha kuwa gatanu twari dufite session play turaza nyene gusenga mercredi mutoyi wanje yarafise voyage yaraje ngahaguma aja gutemera mbwa jewe ibi byo guma ngenda sindabishaka je singenda yarafise kugenda mu Cibitoki ngo n'Ingozi no mu Rumonge je namubwira ati Ngozi sishobora naho wombo hasishobora ibyo gumumbwira tugende naho amafaranga arayiwawe nije nintuza yose ngenda pastor ambwira ati umuntu akuzengereza ngira nsenge iyindwi itarahera Imana imuha ikintu bantu b'Imana agenda babwirere wa muntu wanje umwe nkorera vya bintu imba no ngaha muri eglise barimwo abo bafatana shauri yake sinzi rero ko ngo barozi ari ukuntu bagenda bavyo mwijoro umurozi yarandoga ngo yakorokeye mu rupango mukayogora umuntu baramukubise ubu amayiti yiwe ari ku bitaro imakamba nabaye umuntu wa mbere wo kumucangira Samir waramuterereye namucangiye aho kumuhambisha nahe nase kubivuga namucangiye n'ubu ngira nje muhira n'ukuri bantu ndakubona tubwire neza yari ari ku rutaro ariko araguruka acakorokera mu rupango rw'umuntu ego haleluya batakuvuye inyuma bazokugwa nta muntu yotera haleluya ayayayayaya murabyibuka kwa gatanu ndamuhamagara hano ariko Mana yanje we numva imbaraga z'Imana jewe rero nari mu gifungo nshitse muhira ingufu zirahera vanderadi zirahera ndahamagara umusenzi n'ahantu tubona nta makonexio amwe ariko ndagusengera sinzi ko twagira tujane canke ngira sinzi baragiye gutanga aransengera nk'ikintu 10:30 ahari Imana imuhezagire korono iriwe n'ukuri ntacu ufise no muha eka n'abandi basenzi bose yaransengeye ndaja kuryama mvyutse kubera irya reveil ya saa 9 mbona ku mastati cyanda telefona mukuru wanje ndamutelefona direct ati mbwira bino bintu sina postinze mama ashida mu telefona ati bino numvise nibiki kwa turabana nyene bayuda hajya tubana tugenda tuzinanye nyene shana kubagura n'ibiharage kweri nina yaronka ndabagura ibiharage bacanga ico kiyo nukuri imbabazi umuntu wa mbere yararushe ni jewe nta muntu twavugana je nta muntu uri make ntumbazi banzi kugutwenga cyane ariko ndashima wa Mana unga nzokugumako naho nzoba nagiye nzokugumako sinzokuvako
imva yanje baba barayitereka igitoki yagenge ndakumpanda nkira pasa hari hageze nimva kumenga no kwisubira mu isi kwinywera icupa kuko narindushe jewe Clelia agera kushaka kuyaga n'abantu nyene utwenga ngira babone ko niko natwenga bakambaza ibibazo aravuga ngo ibintu by'abazovyica ivyaha mwe muramaze kubimenya ariko mumve ko nuwo yarihebuye yizera Imana yoga uyu muvyeyi mubona sinzi bamwingatisha Mana pasi Imana mu muntu ngira ibiganza abasha Imana imuheza kire Mana yo mwijuru ndagushimiye aho uri mwijuru umva gushima kwanje pastor sindaronka kubera n'ibintu vyanje baguma babikrasa nabona dukeya tureka kwama twisabira bikeya nukuri Mana uzomve ndagukorere uravyibuka ngira no kungwanira uribuka basi nagakorwa kamwe je ndavyibuka bagira bubake iriya eglise hariya bakreya baravuze uburyo ariko Mana ndagushimiye Imana wakurikiye Imana ishimwe cyane Mana mwijuru ndagushimiye n'umutima wanje wose mama wanje ubahari ubu amaruwa yari mu kumwisha ahubwo ni nashika namwatireka ivyo bintu ntibabibona ariko mwumve ko ndashimye muri zone yiwacu ndashimye ku mutumba yiwacu jewe narindushe umwana ngira kabiri mu nda ya mama narindushe do please mu nzira bakangonga nkikura mu je sinatinya nambira sinayisukamo ariko sinayenze ivyo ndi mu mana ko wa kabiri ndamwakiriye inyuma yahajyanye nababwiye ko bari bateguye isanganya yarambwiye nari nsigaye numva ndiko ndagenda mwibarabara nkumva ikintu kiriko kiransunikira mwibarabara mu miduga ntazi uko biriko biragenda urumva kari yamhemu y'urupfu nyene bari bamaze gutongera biriya bintu ariko Imana repentance yarahabaye no ku munsi wa kabiri turiko turasenga hajya tumusengera ntago byari byoroshe abasenzi bari bahari narasenzi isengesho naragiye meje kumusengera nasubiye muri biro vuga nari kwimuroza amazi imisa dutesha umutwe ntitwogira akana ndasohoka ndagaruka natuye amajambo nkane atanu ndavuga ni irindwi uku kwezi kwa gatatu haboneka itangazo vuba biribwa ngo abo tunigana nabo sabagabo b'inyama n'amaraso n'abakuru n'abaganzi si umwijima natwe turazi ku mavi aho duhanganira navyo hama Imana nayo ikironderera inzira ikamenya uko ibigenza urumva umurozi yari karaguruka yibereye hejuru ku rutaro ubushobozi buca buramukorora ageze hasi aca bikiziga urumva ko bari muri morgue Imana yo mwijuru tuyikomera amashi menshi yaruhuye ubuzima bw'abantu Imana iguhezagire cyane urashobora gusubira mu kibanza hari ibindi mwumve ko shimiye Imana Yohana umuntu yinjiye hano Mana ndagushimiye ko wampaye kwinjira mu muryango ndagushimiye cyane Mana ninibagira ndabivuga gicaniro uzanyibusha Imana umuvyeyi yakurikiye Mana ndazi ko satani n'abakozi bayo ubabujije amahoro ko je ubasiga abagenzi barambwira ngo sigara senga ntaje nkikawukira nyene nkitwengera ugira ninga ndashima Imana rero hano hantu ndashime buri muntu wese azikafise ikibazo yizere gusa yizere n'akantu gatoya jewe sinarinzi ko byoheze ubu ndizira ko bari bageze no kuri stade yo kuntera maridonu Mana ndashimye ishengero ryose ryumva ndayishimiye Imana yo ngaha Mana ya Apotre Nduwimana Yozefu Mana ya Nitezuwera ndagushimiye amen abumvise gushima kwanje Imana ihabwa icubahiro cyane wa gatanu narababwiye kubera iki abakecuru n'abatama bariko barashobora gufata amazi bagahamagara amashusho y'abantu n'amazina y'abantu nawe uri umugabo w'inguvu uri umugore w'inguvu abazimu bakakujugumiza kandi uzi Yesu Imana tufashe cyane gose abatamakazi bunamye bagenda bagahamagara abantu ubuzima bakabwonona bakabugira futi bafise amaso abona kanura ariko wowe n'indoto utagira muri aya masengesho ibicaniro bitegerezwa gusenyuka ibindi bicaniro bikubakika ku buzima bwawe mu izina rya Yesu tera haleluya haleluya
amen. Ndabagumbire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nanje mpagaze hano ku gicaniro cya Repentance dushirizaho kuvuga gukomera kw'Imana, dushirizaho gushima Imana aho Imana yarayinzuye mu bapfuye ntarinzi naho ndi. Je ndashima Imana cyane ku munsi wa mbere nari mvuye muri repetition eko ndatanga ubufasha kuri Eglise bagomba buguruye ku Muzinda, numva umubiri uri kuramva ko, nkumva ubwenge bugenda, nkumva sinumva ukuntu niyumva. Burya hageze mu masambiri y'ijoro niho numva byanka gose biranka. Ndabwira umwana je birasi. Kandi mwomanya naho bangaburiye. Ndambwira ati ibintu byose ndiko ndarya. Sinumva biko biragenda nguma numva inzara mu nda. Mwana yaratwenze arahora. Burya rero mu masayine byarase pi hamwe ntasubira kumenya ahantu ndi, ntasubira kumenya n'ikintu na kimwe. Ndashima Imana kuba Imana yarayinzuye mu bapfuye, ngo umwana yaratelefonye umusenzi yitwa Irera wo kumutakuranye nari hariya, aratelefona ngo n'abasenzi bo ngaha yambwiye mwarimu ngo barasenze kuva saa 4 kugera saa 7 y'ijoro ntarigera ngarura ubwenge. Urubavu banjyamikiyemo rwabaye ubwo nyene mpaka mu gatondo ko kuwa kabiri. Naho nyene n'umwana kugira amenye ko byakomeje kwanka. Sheri wanje niwe ngo yaratelefonye ararungika voice byose umva sinasoma. Acarondera rero umwana aramaza ati none mama wawe ko telefona ntiyitabe nandika ntiyishure bimeze gute ngo mama aracajyana. Kugeza izisa 2 aracajyana. Umwana arambwiye ateka nje kuraba. Umwana ngo yaraje kuraba kera narumye. Kara agatima gatera. Nukuri bantu b'Imana ahantu Imana yarayinkuye. Banza mu mpera Imana ya Repentance amashu. Ongera mu mpere amashu umubyeyi wacu n'abasenzi bo ngaha. Nukuri sinumva ukuntu nobashimira, ukuntu banyitayeho, ukuntu ndabarusha. Nukuri baranduhira ko cyane. Nukuri ntacyo mfise nobahemba. Nukuri Imana yo mwijira ishishikare kubakomeza, ishishikare kubampera amavuta, ishishikare kubampera amayere kwagwiriye. Nukuri ndashima Imana cyane. Murumva kuva ayo masaha sinokubwira ukuntu nashitse aha kuwa kabiri, nagiye guhembuka ngira nko masaa 6 kuwa kabiri sanga ndi ngaha. Mumva bankuye muhira mbimba urufuro ndaho amaraso ntivyari byoroshe. Rero ubwenge bugiye kugaruka niho nasanze ndi ngaha. Ndavuga aha ajya hose ko nabona ukanura ntiwabona iwuri. Oya. Sinarinza ahantu ndi. Niho nabaza none aha twahaje gutatireka reka. Ntibyari byoroshe. Kuva ku Muzinda mu modoka ntiwigera umenye uri kurara. Oya, nibyo bambwiye nta na kimwe nigeze menya. Nta na kimwe nigeze menya. Nukuri ndashima Imana cyane. Imana y'igicaniro cya Repentance nukuri itubereye maso. Nukuri abantu dusugerejwe ntitugacika intege. Nukuri turafise abavyeyi batwitayeho batubereye maso. Nukuri ndashima Imana cyane aho Imana yarayinkuye. N'umutego Imana yasimbishije ku munsi wa gatatu mu masaa 4 narafashwe mu masaa 9 narafashwe n'agatiro ndasinzira. Burya ni nk'Imana yanzanzamuye nikanguye sanga imbeba narayibonye amaso kukuyanda pana ngo narose canke ibiki iriki iramvugira uruhwa mu gutwi. Narandamutse nyene nkemeya ishirataruka ikiriruka. Rero ndashima Imana n'ibintu nakumva ngaha ubu vyaheze. Ndashima Imana ukuntu Imana yagumye ingobera kuza mu masengesho yo kuwa gatanu. Nukuri ndashima cyane. Muntu w'Imana ni wumva ijwi riguma ari kugobera haguruka ugende. Nabundi je narindushe narumva kumenga sishoboye kuza kuguma ngaha, ariko Imana yaranteruye iranzana ngaha kuva kuwa gatanu ndi ngaha. Naje ngaha bitakunda nuko mfungura n'amata bitakunda ko ndayanywa fisi ubabara. Hari ibintu numva mu ndo amenga vyagiye biriye inyama mu mutima n'ifyufyu yarananira kunywa, ariko kuva ku munsi wa gatanu nukuri ndashima Imana cyane. Ubu birakunda ko fungura ubabare bwaheze. Gusa ingorane sigaranye ingorane yo guhema sindahema neza numve nyene ko nshikanye, ariko byose ndizeye Imana ko byose. Kwa kabiri bamuzanya ari kiziga bamukuye mu modoka re bamutera ari nk'abantu 8 abari ngaha anyi mwarayibonye vyabaye ngombwa ko duhagarika kwakira. Kujya mudame yavuze yakize umutima niwe nari nakiriye
ndamusengeye umwanya mutoya cyane kubera yari karahema nabo urumva ko atarazi niyari, ariko urumva nawe naho nasenze umwanya muto ko yaciye akira, arakira umutima, Imana iramubohora, acara nasubira abamuzima. kandi nace mpagarika kwakira, twaramaze nk'isaha twahagaritse kwakira cyangwa amasaha abiri tuko twakira tuko tumusengera hariya. Abadayimoni barabwani twamaze kumuhamba n'isanduku twayiguze, turutegezwa kumujya inyama, ndavuga na pani z'abarepantansi mu izina rya Yesu. Turasenga kandi twaramusengeye umwanya munini ya cyane, so gituma umutima bari bamaze kuwutwara ahantu hose atabuzima afise, kudahwa amaraso nta ngwara n'imwe ugwaye, ukadaho ibintu bidasobanutse bitabaho. Abasenzi Imana ibaha umugisha. Ku minota 10 narababwiye ni après 15 minutes muja kumusengera baca bamugirira akantu haya, guhera mu gitondo gushika ku mugoroba, inyuma y'iminota 10 15 minutes 15 minutes baja kumusengera. None urabona mukanya ariko mbona simba hajya umuntu bari bazanye atazi niyari, ariko Imana ya repentance ntihari kandi ntikora. Abadayimoni ntago bazogutwara nk'uko babyifuza nuko babitegekanyije mu izina rya Yesu. Imana y'iki gicandi zo kudefanda mu buryo bwose. Imana iguhezagire, Yesu aguhe umugisha. Haleluya. Amen. Haleluya, shekero k'Imana. Amen. Jende muri babantu bahura n'ibitekerezo byinshi ubuzi bwasanzwe babubansubira. Ariko nagira mvuga akantu kambaye ko vendredi umutaga izuba rivu nkondeye igitoro ahamba ku ya Prince Serge ko twatonze kuri station kuri Novotel, twicaranye n'umugenzi wanje, imodoka ihajya abantu bose turi kumwe, haje izuba umutaga izuba riva nicaye mu bandi bantu, izanda yibona bira nka ko mvuga bira ikijya mu maguru wanje, ndabwira mugenzi ati inzoka, ndaguruka nikubita hasi, nawe araguruka yikubita hasi, abantu baraza, inzokiri nagiye kubyuka inzoka yaje bani batatu, ndababwica ukuri, bwira mugenzi wawe mwicaranye ati turakingiwe. Kubona iyo nzoka ingene yaje ningeza yajirondera je kandi yicaranye n'abandi ku ntebe ku mutaga, narabona ko hari ikintu, naciye mbwira abagenzi banje tumumenye ko dukingiwe. Iyo nzoka yanyibukije ngiye Dar es Salaam, umugore umwe yambwiye ati we ntuzonkorana aka kazi, imodoka nshaca bayimpaye ngiye gupakira ibitoro, pakira umugore aho bita Nyakanazi ngo ndamwunguruza, acinjira mu modoka, Imana irambwira ati uwo muntu ni mubi, kumbe mpakira dayimoni y'umugore. Umva ni mwishamba kandi buragoroke, sindi bumururutse mu ryo shamba, ndamugenda na 200 km, ndamubariye ati sigara ngaha mama, ndagushikanye ngoya ngo shikana hagire kuri sanze 1 km, imodoka yaritembagaye, yakorose arakayaba araguruka, yasohotse arakayabo ari pusi, yakorose ari pusi arigendera, nanjye sigara ndiko ndarira imodoka itembagaye, imodoka nshaca ikoze kuri Dar es Salaam. Ndasenga ati Mana karika kazi wampaye ndiko ndarusha kurira mwene imodoka, atakaje imodoka nshaca, haje agatiro gatoyi, ndasinzira gatoyi, sauti rishuka ntutike ndi kumwe nawe, ndakangukwa Mana imodoka y'abandi baye gutete ubambura ko turi kumwe nawe, ndabyura ndakora ibyo nkora byose, ndaheza Dar es Salaam Bujumbura, ndashika gikora. Umva yiteze kunyirukana, yamaze gutangaza no kumenyesha amakuru ko yanyirukanye. Imana yavuze ntizohero ridashoboye. Twakomeje dukorana n'umuheza gito.